Munsi igenekerezo rya 28 ruheshi uyu mwaka wa 2025 numunezero ntangere haba ku gihugu cy'u Burundi haba ku gihugu cya Tanzania numunsi udasanzwe nkuko muriko muravyibonera uruganda FOMI ukora muri Tanzania ruramutse rugurugwa icese na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ari kumwe na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye. Ibirori bitewe iteka n'abantu bava mu bihugu bitandukanye aho twovuga muri Kenya, twovuga muri Malawi, twovuga muri Angola, twovuga muri Uganda, twovuga muri Ghana, twovuga muri Nigeria. Ni umunezero ntangere udasanzwe, biragaragaza vy'ukuri ukwikukira kw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uburundi buriko burashinga icumu mu mashinga. Mwitegereje neza murabona yuko ibirori byatewe iteka n'umurisho w'ingoma w'abarundi. Abarundi nibo bariko baravuza umurisho w'ingoma, murabona ko ari umunezero ntangere. Uru ruganda FOMI ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu gonga muri Tanzania rwubatswe ku mahegitari ashika 40. Rero n'iteka ryasanzwe ku Burundi no ku Barundi, kuri Tanzania no ku Banyatanzania. Ni ifumbire nziza haba mu karere, ni ifumbire nziza ndetse yemewe ku rwego mpuzamakungu. Uru ruganda rero FOMI Tanzania ruhingura ifumbire ingana n'amatoni angana 1 miliyoni ku mwaka. Izo fumbire mwumva zishika ubwoko 13. Rero n'umunezero ntangere mu mwanya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cya Tanzania Dr. Suluhu Samia Hassan arugurura icese runo ruganda. Turanezerewe, mushishikare mudukurikirana, turashishikara tubabwiye uko biko biragenda mu mwanya. Aha mubona ni mu ruganda Ichwacom Fertilizers y'Idodoma mu gihugu ca Tanzania, ariyo FOMI izwi ngaha mu Burundi, ikaba ihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Rikaba rero ari shiramwe ryagutse cyane, bivugwa ko mbere ari naryo ryambere rinini muri Afrika. Ni shirahamwe rifise kandi ubushobozi bwo guhingura umwavu amatoni 1 miliyoni ku mwaka. Leta ya Tanzania rero ikaba yahaye ikibanza cyo kubakamwo iryo shirahamwe umugwizatunga Adrien Ntigacika, akaba ari nawe yashinze Ichwacom Holding, ishirahamwe rihurikiwemwo n'amashirahamwe atandukanye harimo na FOMI. Aho nyene mbere leta ya Tanzania ikaba yacihubaka ibarabara rya kaburimbo rishika kuri urwo ruganda. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe aho Idodoma rimaze imyaka 4 rikora, akavuga ko byazaniye akamaro kanini abatanzania. Mu by'ukuri barahimbawe cyane. Ubundi abarundi twari tuzwi nk'impunzi, twama turiko turahunga tujya bakimbibe duhunga, ariko uru ruganda Ichwacom canke FOMI mu Burundi rwaje ruhindura ishusho bene wacu b'abatanzania bari bafise, kuko tubona nk'impunzi ubu batubona nk'abagwizatunga, batubona nk'abantu bafise ubuhinga, kandi suko batubona ni nako turi, kuko ubuhinga abashitseho bose barasamara, bakavuga ati ibi bintu twari tuzi ko ari by'abashinwa, twari tuzi ko ari by'abazungu. Iyo bumvise rero ko ari uruganda rukomoka mu Burundi, ni iteka ku Murundi. Ubu turajya tukaryama tugasinzira tukarengana, bakavuga ati abane bagenzi bacu b'abarundi ntizikiri impunzi, ahubwo n'abashoramari, n'abagwizatunga, n'abanyamitahe. Nuko babona Ichwacom, nuko babona uyu mugwizatunga n'ishirahamwe ryiwe rya Ichwacom mu gihugu cya Tanzania. Nduwimana Nazer ati ni nakarusho mbere kanini ku gihugu cy'u Burundi, haba mu bijanye n'ubutunzi ndetse n'imigenderanire. Akunguko ka mbere tukambanze tukarabire n'uburyo bwa diplomasi imbere yuko dushika ku bijanye n'ubutunzi. Muri diplomasi, iyo igihugu gitwaye produit yaco mu kindi gihugu, ni kimenyetso cyuko ico gihugu gitwaye produit gishoboye. No kuvuga ngaho nce ntanga message ivuga ngo kubona Ichwacom yaraje muri Tanzania, message ya mbere muri diplomasi nuko Uburundi bushoboye.
bwifise bufise ico bushobora guterera mu bihugu bibanyi no mu bindi bihugu. Iyo niyo message ya mbere, niko kunguka ubwa mbere, kuko ubu umurundi arazwi. Iyo uvuze umurundi nta murondeza ngo ninde, kubera ko hariho ibimuvuga n'ibimwerekana. Ikigira kabiri kujanye na kunguko ni kijanye n'ubutunzi. Dufate gusa akarorero kuri aba bakozi 300 bari ngaha bahembwa neza, bafise imiryango yabo mu Burundi. Benshi muri bo baraguza amaparcelle, barubatse amazu, abandi baje rugwaruka bararongoye bafise imiryango. Nukuvuga ngo amafaranga baronka ngaha uretse yo kwibeshaho, iyindi migambi bayirangurira mu Burundi. Rero kubijanye na kunguko ujanye n'ubutunzi tugombe dufatira ubwa mbere ku barundi bakorera ngaha, bahindukira bagasubiza uburyo bwabo mu gihugu, bagateza imbere igihugu cabo. Rero ndeka mvuga ivyo bintu bibiri kubijanye na diplomasi, igihugu kiba cyashinze ibendera mu kindi gihugu, bikaboneka yuko hari igihugu gifite ivyo gishoboye gishobora gukora mu kindi gihugu. Kubijanye n'ivy'ubutunzi tugombe dufatire gusa no ku bantu abakozi bakorera ngaha bafise ico baronka, maze bakagishira imiryango yabo, maze imiryango ikanezerwa, ukagubwa neza, ubuzima bukabandanya. Naho nogarakuriza ngaho, ariko ubwunguko canke uburusho ni bwinshi, namwe bimuravyumvira. Kuri uyu munsi rero buca hugururwa icese iryo hinguriro, abatumire barenga 150 bagizwe n'abayobozi b'amashirahamwe akomoka kuri Itracom Holding n'abandi bashitsi batandukanye, bakaba bagenduye iryo shirahamwe birabira ibisata n'ibibanza bitandukanye bihingurirwamwo ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu. Hakaba rero hitezwe kandi ku munsi wejo, kuri uwo munsi wiyugururwa icese y'iryo shirahamwe, hakaba hitezwe mbere n'abandi bashitsi batandukanye bazoza baje bava mu bihugu bitandukanye. Ni ibirori byo kugurura icese ishirahamwe Itracom Fertilizers Limited rihingura ifumbire y'ikizungu ivanze n'ikirundi iri Dodoma mu gihugu kibanyi ca Tanzania, ariyo FOMI Dodoma. Ikaba yashinzwe n'umugwizatunga w'umurundi Adrien Ntigacika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Bahejeje kugurura icese ubwo ruganda, bari kumwe na nyene gutanguza uwo mugambi, baciye batera ibiti vy'ivyamwa nk'ikimenyetso c'uko batanguje icese ikoreshwa ry'iyo fumbire ya FOMI aho mu gihugu ca Tanzania. Kikaba kandi ari ikimenyetso cyo gusimbataza ubumwe n'imigenderanire y'ivyo bihugu vyompi. Abitabiriye ivyo bikorwa bakaba baciye bagendura ubwo ruganda birabira ingene rukora n'intambwe zitandukanye zijanye nuko guhingura ifumbire. Uruganda ruhingura ifumbire y'ubwoko burenga 14. Mu majambo yashikirijwe urongoye ubwo ruganda rwa FOMI mu gihugu ca Tanzania i Dodoma, Nduwimana Nazer, akaba yashimiye leta ya Tanzania yemereye iryo shirahamwe gukorera muri ico gihugu, anashimira n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingene yagumye atera intege uwo mugwizatunga, ngo vyerekana ingene akunda abaterera mu iterambere ry'igihugu. Nawe afashe ijambo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyine akaba yashimiye mugenzi we wa Tanzania ingene yahaye uwo murundi ikibanza ashingamwo ihinguriro, ati binakomeza imigenderanire y'u Burundi na Tanzania yamyeho mu by'ubutunzi. Anahamagarira rero n'abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania nabone kuzana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje kandi Adrien Ntigacika ingene ariko araterera mu iterambere ry'igihugu, amusaba kubandanya akora neza, aserukira neza igihugu cy'u Burundi aho muri Tanzania. Ndagusavye yuko wokora ukiziganya kugira ngo abarundi bose baze bumve yuko idarapo ry'u Burundi rishirwa mu kindi gihugu kandi u Burundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Nayo ku ruhande rwa Tanzania abashikirije amajambo bose bakaba bashimye bagaruka ku kamaro ubwo ruganda rwa FOMI rwazaniye ico gihugu, haba mu bijanye no gutanga akazi n'ibindi. Ivyo navyo bikaba byashimangiwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan, anakeza umugwizatunga Adrien Ntigacika ati yashize umutahe wiwe mu gisata ciza kuko biriko birafasha mu kugwiza umwimbu narirya abantu baguma biyongera. Asaba rero ishirahamwe Itracom Fertilizers Limited no kubandanya yigisha abarimyi bo mu gihugu ca Tanzania ingene bakoresha iyo fumbire kugira ngo umwimbu ukomeze kwiyongera. Akaniyemeza rero kuzobandanya ashigikira ibikorwa by'ubwo ruganda
ivyo birori bikaba vyaranzwe n'indirimbo zitandukanye n'umurisho w'ingoma z'Uburundi.